uwuserukira abanyeshure bo kuri lycée Mwaro mu ntara ya Mwaro ari mu minwe y'iperereza. Justin Ikorukwigomba yafashwe kuri uyu wa gatanu n'urongoye iperereza muri iyo ntara nk'uko amakuru ava kuri iryo shure abivuga, aho afungiwe n'ubu abarongoye iryo shure bavuga ko ataho baramenyeshwa. Ni inkuru tubaza Beni Axel Kana. Uwo munyeshure Ikorukwigomba Justin higa mu mwaka w'11 troisième scientifique, avuka muri zone Buziracanda iri muri commune Ndava intara ya Mwaro. Nk'isaha 6 mu gihe yari mw'ishure niho Elifaze Niyongabo atwara iperereza Imwaro yaza kumurondera nk'uko umwe mu babibonye abivuga. Utwara documentation Imwaro aca kwa directeur baratuma ko uwo munyeshuri baramubaza aca agenda amujanye. Après-midi vers 16h30 baragaruka aca aza afise liste y'abandi banyeshuri bashika nka 3 canke 4 carabahamagara arababaza umwe aza gutora amatelefone amakarte simu yashika abereka ati wewe wanditse nibi ngo barama message ngo banditse muri vacances. Nituramenya icatumye Ikorukwigomba Justin afatwa canke iyo afungiwe. Twarondeye utwara iperereza Imwaro aducira ko umurongo wa telefone. Nayo umuyobozi wa lycée Mwaro avuga ko uwo arongoye iperereza yamubwiye ko ari mu ntumbero y'amatohoza ariko atavuze ayariyo. Amakuru ava kuri iryo shure nyene yemeza kandi ko hari undi munyeshure waho yabarijwe kuw'Imana uheze n'uwo nyene ajejwe iperereza mu ntara ya Mwaro. Aho hari haheze iminsi se w'uyo mwana afatiwe muri zone Makamba komine Rusaka aho uwo mwana asanzwe avuka. Se wiwe akaba ari umukukuruke mu gisoda ca kera kitarajamwo abavuye mu migwi igwana. Nayo uwitwa Claude Nzokira umwe mu bunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Bururi amaze iminsi 4 nawe abiwe batazi irengero ryiwe. Amakuru ava ku mutumba wa Kiremba iyo avuka amenyesha ko baherutse agiye ku biro vya komisariya y'igipolisi kugombora ipikipiki yiwe ihejeje gufatwa n'igipolisi gushika ubu ngo ntaragaruka. Mu muryango bavuga ko barondeje mu busho bwose gushika mu ibohero rikuru ry'Ibururi barahebura. Inkuru tubaza Nkengurutse. Uwo musore avuka ku mutumba Kiremba komine n'intara ya Bururi. Ipikipiki yiwe niyo yabanje guhagarikwa n'abapolisi bakorera ku kirindiro cy'igipolisi Kiremba. Amakuru ava kuri uyo mutumba avuga ko Claude Nzokira yavuye akurikira abapolisi kugira amenyeshwe ico bamuhoye abone kugombora iyo pikipiki. Iminsi 4 irarumanye atawusubiye kumukubita ijisho. Umuryango uvuga ko uri mu ruhagarara inyuma yo kurondeza mu busho bwose buzwi n'amategeko aho mu ntara ya Bururi. Twaragiye kumurondera turamurondera mu gashobo k'ipolisi i Bururi, turamurondera mu ibohero rikuru ry'Ibururi, aho hose nta na hamwe twashoboye kumutora. Kugeza uyu munsi rero ntituzi ko apfunzwe canke ntituzi naho yoba apfungiwe. Kugeza iyi saha tutaramenya aho apfungiwe n'ico yafatiwe, dufise amakenga menshi mu muryango. Iminsi 4 irahaciye atagakuru kuwabo, impungenge ni nyinshi mu muryango bagasaba igipolisi gufasha kugira Claude Nzokira atebaboneke. Tugasaba rero ko igipolisi camufashe catwereka aho uwacu ari kugira ngo tumubone kumenya n'icazira. Kuri izo mpungenge twarondeye kuri telefone komiseri w'igipolisi mu ntara ya Bururi Dieudonné Maniragaba ariko ntiyashoboye kwitaba telefone. N'umukuru w'umutumba Rubirizi muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke yaranyurujwe kuri uyu wa gatanu. Yari yahamagawe na musitanteri w'iyo komine, ashitse acayurizwa ubutarari imodoka bivugwa ko ari y'urwego rw'iperereza muri iyo ntara. Umuryango wiwe ugasaba kumenyeshwa uwabo iyari. Ni inkuru tubaza Vanessa Muhiteka. Uwo mukuru w'umutumba yanyurujwe kuri wa gatanu yitwa Ndayishimiye Desire. Inkuru ziva mu Rubirizi zivuga ko yari yazindutse yitaba ubutumire bwa musitanteri wa komine Mugina aho yamusaba kwitaba inama y'akazi. Ashitse bwiciye yakuye umuranga acayurizwa imodoka bivuga ko yari yiperereza mu ntara ya Cibitoke. Izo nkuru zivuga ko uwo mukuru w'umutumba atigeze yoroherezwa mu kazi kuko yabwirwa ko ataseneri yorongora umutumba. Ngo yaciye afata ingingo yo kwinjira mu mugambi wa CNDD-FDD. Kuva rero yurizwa imodoka isaha 4 zo mu gatondo kuri wa gatanu ntawamenye iyo yatwawe. Twebwe ngaha mu Rubirizi abuda yadukirana yatubera. Sekiteri wacu yavuye ngaha ejo ku wa gatanu nagiye mu nama ku komine
ariko ageze kuri komine ngo yaciye yapfa za karangamuntu yatse za karangamuntu n'ibindi byari bimuranga haciye haza imodoka bivugwa ko ariya ya documentation iramutwara imutwaye kugeza amasaha ntituramenya ahantu yoba ari twarondeje twabajije ntituramenya neza ahantu yoba afungiwe. Abo mu muryango wiwe basaba kumenyeshwa iyo uwabo ari kuko ngo naho yoba afise ivyo yagirizwa yoringutswa imbere y'ubutungane. Basaba Musitanteri yamutumye ko kubamenyesha aho ari narirya yatwawe inzego zirongoye komine zirorera. Rero twebwe icyo dusaba twasaba yuko uyu muntu wacu uyu musekiteri wacu twamutoye tumukunda naho yoba afite ibyo yagirizwa nibaza ko sentare zihari yoja muri sentare akaburanishwa hanyuma yatsindwa noneho agahanwa akanafungirwa n'ahantu tuzi gishobora kumushikako. Ariko kuba umuntu ashobora gufatwa agafungirwa ahantu tutazi niko ibyo bintu ntibyumvikana kandi uri kuraraba umuntu yoba abifitemo uruhara n'uyu nyakubahwa santeri wacu. Radio Inzamba twarondeye Julienne Ndayihaya Musitanteri wa komine Mugina kugira ngo agire ico bivuga ko ntitwashoboye kumuronka. Tukiri mu gisata c'umutekano muke mu gihugu bamwe mu mbonerakure baramaze kumenyekana ko bari mu bamaze iminsi bagira ibitero hakoreshejwe ibisasu vy'amagrenade mu bibanza bimwe bimwe ivyo bitero bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Inyuma yo guhagarikwa izo mbonerakure zica zicwa n'igipolisi nk'uko biri mu matohoza y'ishirahamwe Fokode. Kurikira Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Akarorero kabereye ku munsi wa mbere muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura aho imbonerakure yo mu Gisyo yitwa Dieudonné Habonimana yafashwe yagirizwa ko yagiye gutera grenade ico gihe. Iyo grenade ikaba yishe umwana irakomeretsa n'abandi bantu. Uyu Dieudonné Habonimana yaciye ajanwa kuri zone Kanyosha aho yasambishijwe hariho n'abategetsi bakomeye mu gipolisi bo mu gisagara ca Bujumbura, ariko ngo mu gihe iyi mbonerakure yari imaze kwemera ko yateye iyo grenade ikaba yari itanguye kuvuga amazina y'izindi mbonerakure bakorana muri ubwo bubisha, haciye umuntu amukubita ikintu mu mutwe, iyi mbonerakure ikirapfa ako kanya nyene. Makuru dufite nuko yahambwe ku munsi wa gatatu uheze. Iyindi mbonerakure yabaye ku ibintu nk'ivyo byabereye muri zone Gatumba bukeye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 28 Nyakanga aho imbonerakure bavuga ko yitwa Nestor Ndagijimana batazira Rasta yateye igrenade ku ibutike iraho bita Vugizo muri zone Gatumba aho ni muri komine Mutimbuzi, maze iyo grenade cayica abantu babiri ikomeretsa n'abandi bane barimwo mbere umukenyezi w'uyu Rasta. Wa Rasta afatwa n'abapolisi baramujana, ariko haciye akanya gato abantu baca bumva amasasi. Bukeye umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye acavuga ko Rasta ngo yagomvye kubatoroka baba baramurashe, ariko hose ikintu wumva bihuriza ko nuko abatera amagrenade abamaze kuboneka ari imbonerakure. Ica kabiri nuko abo babonetse baziteye baca bicwa n'igipolisi. Umuntu agasigara yibaza ico igipolisi gishaka kunyegeza muri ivyo bintu. Naho kuyagira kandi ko ku munsi wa gatatu haturitse indi grenade hariya muri zone Mitakataka ya komine Bubanza, aho naho grenade hitana umwana uwundi arakomereka, naho nyene baza gusanga izo grenade zari izimbonerakure yitwa Gerard. Ubwo burorero butatu butuma Fokode isaba ko haba amatohoza yigenga kugira hamenyekane abari inyuma y'ubwo bwicanyi bukorwa n'imbonerakure. Pacifique Ninahazwe habona ko hakwiye abahinga mpuzamakungu bakora ayo matohoza kuko ubutegetsi vyabunaniye kuyakora. Murazi ko hari yaciye indwi n'inusu Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi yemeje ko amagrenade ariko arategwa mu gihugu ategwa n'umuhari Red Tabara, mbere avyegeka ku barongoye umugambwe MSD n'utwara Mezo Shalom. Umukuru w'igihugu nawe acavugira New York mu nama ya bose ya ONU ko Red Tabara n'umuhari w'iterabwoba, afatiye kuri ayo majambo nyene yo kwa Sylvestre Nyandwi. Ubu rero umuntu yoca yibaza mbega gacere ni kweri kikabaye kenshi mu gihe hariho abamaze kuboneka ubu batera amagrenade umuhari bavamwo ukabuzwi, mbega umuntu yoca afata ko
abarongoye uwo muhari ku rwego rw'igihugu n'abatwara umugambwe CNDD-FDD aribo bariko baratuma izo mbonerakure. Rega President Ndayishimiye ubu yoca tubwira ko umuhari w'imbonerakure nawo ari umuhari w'iterabwoba canke ivyo abikoresha aravya bakunda n'abadakunda. Ayo majambo ko yakoresheje yoca yakoresha kuri abo bose amaze kuboneka ko batera amagrenade mu gihugu. Ico twebwe dusaba nuko hobaho amatohoza y'ukuri bishobotse mbere hakaba amatohoza mpuzamakungu kuri ivyo vyaha bikomeye biriko birakorerwa abarundi muri kino gihe. Si ubwa mbere tubibonye. Muri Nyakanga mu 2011 harigeze gukorwa amarorerwa nk'ayo hariya mu Gatumba. Ico gihe President Nkurunziza yagira aje i New York kuvuga ijambo nk'iryo, agezeyo nawe akoresha amajambo y'ukwagiriza abatavuga rumwe nabo. Mbere muribuka ko n'iperereza ryasohoye urwandiko rw'ibanga rwagiriza Agatongwasa, bakamujana no gukwegera ko kandi Alexis Nduhije. Biboneka rero ko bashobora gukoresha bene ivyo bitero bakica abanyagihugu mu ntumbero yukurondera gucafuza no gukira ibyaha bikomeye cyane ko batavuga rumwe. Inzamba. Tubandanye aya makuru mu gisata c'intwari bereye. Ukubana bidaciye mu mategeko canke kurenga ibigo biraba ubuzima bw'umuntu ku gatwe kwiwe. Umwe mu bubakanye iyo atanejerejwe n'inyifato y'uwo babana araheza akitura ubutungane. Bishikirizwa na Vital Nshimirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko. Ni nyuma y'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca asaba babura amatari b'intara zose z'igihugu guhagarika mu mabanga yabo abajeje intwaro bose bubatse bidaciye mu mategeko. Kubwa Vital Nshimirimana ico si kibazo cihuta gihanze abanyagihugu abarongoye igihugu bo kwihutira. Reka tumutege yompe. Ikibazo nyamukuru mu gihugu cy'u Burundi nuko hafatwa ingingo nyinshi cyane, ingingo z'agasakisa kutabona ico zavuye ko canke ico zigamije. Hanyuma ikindi kibazo nuko abafata izo ngingo utigera umenya neza ububasha bafise aho buva naho bugarukira. Turavye rero nk'ingingo zifatwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, ubona afata ingingo mu bisata byinshi kandi nka byose by'ubuzima bw'igihugu, haba mu by'ubudandaji, haba mu by'umutekano, haba ibyo gutunganya ibisagara. Ubu naho yadukiriye ivyerekeye amategeko agenga ingo n'abantu. Ayo nayo uko asanzwe yanditswe yuko koko akingirwa n'amategeko y'igihugu. Hanyuma babiranye iyo hagize ikibazo umwe muri bo arashobora kwitura sentare akagiriza uwo babiranye yuko yarenze ibigo canke hariho amabwirizwa agenga umuryango yarenze. Mugabo nta na rimwe umutware runaka ashobora kwisuka mu buzima bw'uwundi ngo ariko aramwihanikiza ngo aramuhindero. Nta muntu ashobora kurera umugabo canke umugore nkawe bangana canke amuruta. Hanyuma rero ibi bintu no kwinjira mu buzima bw'abanyagihugu, nukubura ico bakora bakarondera ngene baba baramena umutwe abantu. Mu bijanye n'ubworozi naho aborozi b'inkabo muri zone Rubirizi bariyamiriza ingingo y'igikenye ya buramatari w'intara ya Bujumbura yo kubakura mu bibanza basanzwe bororeramwo. Abo borozi bamenyesha ko iyo ngingo izotuma bahahombera amafaranga menshi, bagasaba ko hoshigwa imbere inama n'ingingo. N'inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana. Abo borozi bo muri zone Rubirizi bakorera imirimo yabo hakurya y'uruzi bita Gikoma bahimukiye bahaguze inyuma yaho bakuwe mu Carama ku itegeko ribuza kororera mu gisagara nk'uko babimenyesha. Bagatangazwa n'ingene Desire Nsabiyumva buramatari w'intara ya Bujumbura abategeka kuhava akoresheje igikenye. Uyu numwe muri abo bororera muri zone Rubirizi. Twaje tumva buramatari w'intara ya Bujumbura avuga ko tuhava byihuta, nta na rimwe yigeze atugirisha inama ashika ategeka. Nanje kubamenyesha ko isango iyi niyi muzamubwiye. Twebwe rero dutahura itegeko yoba yisunga kuko twebwe n'ubuzima mu mpongore. Ikindi naco nuko aho muri zone Rubirizi hariho amaproje ya Banki Mondiale ariko aratanga inka ku benegihugu. Ntidutahura rero ingene yirukana zimwe izindi ziriko zirahabwa abenegihugu bo muri zone imwe nyene. Aborozi bo muri zone Rubirizi basaba ibiganiro hagati y'abegwa n'ico kibazo bose
kugira ngo bamenye igituma bimugwa mu gihe bakurikiza amategeko. twebwe tugasaba abarongoye iki gihugu ku nzego zose ko baduha umwanya tukaganira tukababwira ikiri ku mutima, hanyuma tukamenya n'imvano yo gushaka kudukura mu maparasere yacu, kandi tuzi neza yuko ibyo leta idusaba twabitunganije, ndetse mbere tugasaba yuko ubushikiranganji bubijejwe bwova mu gacerere bukaraba ikete twabandikiye bagashyiraho komisiyo ikaza ikaturaba tukaganira kugira ngo ikibazo gitoregwe umuti burundu. Desire biyumva buramatari w'intara ya Bujumbura tukaba tutamuronse kugira ngo agire icyo ashikirije ku vy'abo borozi bavuga. Tubamenyeshe ko ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwamenyeshejwe ingorane zijanye n'ubworozi muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Bigaragara mu ikete ryo kuwa 18 Nyakanga abo borozi bandikiye umushikiranganji. Tubandanye nano makuru mu kiganiro ku isoko cuno munsi tuvuga ingene umwimbu wagenze mu mihingo imwe y'igihugu inyuma yo gukoresha ifumbire ya FOMI. Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Haraheze imyaka 2 ifumbire ihingurwa n'uruganda FOMI itanguye gukoreshwa n'abanyagihugu mu Burundi. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa kabiri gitugutu mu 2021 twashimye kubaza abarimyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu kugira ngo barimbure umwimbu baronse inyuma yo gukoresha iyo fumbire mu ndimo zabo. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Mu kiganiro twabashikirije ku igenekerezo rya 8 Myandagaro mu mwaka uheze w'2020 abarimyi baridoze cyane ku mwimbu wagabanutse inyuma yo gukoresha ifumbire ikozwe n'uruganda FOMI. Ico gihe hari haheze umwaka wose batanguye gukoresha iyo fumbire ihingurwa mu gihugu. Uno munsi inyuma y'imyaka 2 twasubiye kubaza bamwe mu banyagihugu ingene vyifashe. Abo barimyi bavuganye na bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba na Television Renaissance nabo mu ntara za Mwaro na Kayanza. Uravye ubunyi iyo yangire ya FOMI iratanga umwimbu kurusha ya kera. Sinzi ko ari kubera yuko kugira ngo jewe nkoresha yaramenyereye yangeri, ariko paraporo ico nibiraya nahora ndonka kera nivyo ndonka ubunyi nkoresheje FOMI nitanga umwimbu munini. Aho twakeza DAP nk'ikiro kuwa FOMI cyatugwiza na kabiri, kandi ariko raraba n'umwimbu ntumeze co kimwe. Yaba byashoboka twasubiye kuzoronka wawundi wa DAP wa kera mwibango bashobora gushiramo akavegride kamwe, ariko ubu wa FOMI ntushobora kugira akavegride kamwe ngo bikunde kuko umengo nta kintu washizeyo. Igihe uruganda FOMI rwatangura guhingura iyo fumbire twarabashikirije ico bamwe mu bahinga bo muri urwo ruganda nyene hamwe nabo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bayivuze ko ico gihe batubwiye ko leta yafashe ingingo ya gihutihuti yo gutangura gukoresha iyo fumbire, kandi ivyigwa byo gushinga neza ivyo ishigwamwo bitarahera. Uno munsi abo bahinga batubwiye ko kugira ngo haboneke neza ivyosubira guhinyanyugwa muri iyo fumbire hategerezwa guhera n'imiburiburi imyaka 3, haheze imyaka 5 hoho vyokoroha cyane kurimbura iyo fumbire. Ku bwabo bahinga, abo bahinga nyene bagasigura ko kubera leta y'u Burundi yahisemo gutangura gukoresha iyo fumbire bidakunda ko ivyo vyigwa bibandanya kiretse barindiriye iyo myaka igahera. Umwe muri abo bahinga akaba yatubwiye kandi ko umwimbu ugabanutse canke wiyongereye uwemeza ko biba bivuye ku ifumbire FOMI aba ariko arabesha, kuko hasabwa ivyigwa byinshi kubera ko atari n'ifumbire yonyene ituma umwimbu wongerekana canke ugabanuka. Mu kiganiro kizokurikira tuzobabwira ibijyanye n'ivyigwa mpuzamakungu byakozwe ku ikoreshwa ry'ifumbire mu Burundi. Ikiganiro ku isoko kikaba kigarukiye ngaha. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.
arakenuye Emile Nibasumba. Mu gusozera aya makuru nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu, tubabwire amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tukayasomerwa na Jean-Marie Ndabashinze. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba. Aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahere ku nkuru ijanye n'irekurwa rya Fabien Bancijanino yahoze ari umushingamateka. Ikinyamakuru Iwacu candika ko Fabien Bancijanino yahoze ari umushingamateka yaserukira urunani Amizero y'Abarundi yarekuwe kuri wa gatanu, akaba yaramaze umwaka urenga ari mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Yari yafunzwe ku igenekerezo rya 8 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020, akaba yagirizwa kugumuka, gutuka inzego no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Sentare yari yamuciriye gufungwa umwaka wose no gutanga amande y'amafaranga 100 vy'amarundi. Fabien Bancijanino yari umushingamateka aserukira intara avukamwo ya Bubanza, akaba azwi nk'umuntu atarya umunwa mu gushikiriza ico yiyumvira mu nama nshingamateka, nk'uko ico kinyamakuru kibandanya kivyandika. Muri ico gihe kinyamakuru SOS Media naco candika abagwanyi 13 b'abanyarwanda bafungiwe mu biro vy'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Amasoko y'ico kinyamakuru avuga ko abo bagwanyi badomwe ku rutoki n'abanyagihugu b'amakomine ya Mabayi na Bukinanyana, aho ni mu ntara ya Cibitoke, baca bafatwa n'igisirikare c'u Burundi. Abo bantu bari mu migwi igwanya leta y'igihugu c'u Rwanda, ngo bamaze gufatwa baciye bemanga ko bari mu mugwi w'abagwanyi kandi ko bakorera mu ishamba cimeza ryo mu kibira. Nk'uko ico kinyamakuru SOS kivyandika, ngo muri kino gihe nta kiravugwa ku bijanye no gushikiriza abo bagizi ba nabi abategetsi b'igihugu c'u Rwanda. Ariko rero ngo mu minsi iheze ivyo bihugu ko ari bibiri, Uburundi n'u Rwanda, bikaba byaratanguye guhana abagizi ba nabi binyegeje mu gihugu iki canke kiriya. Mu gisata nyene c'umutekano muke, ico kinyamakuru SOS Media kiravuga kandi ko abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo batekewe n'ubwoba bivuye kugwaruka rw'imbonerakure ruguma rukora ibikorwa vyo gukizura mw'ijoro bitwaje ibipanga, ubufuni, ibibugita. Abakuru babo nabo ngo bakaba bitwaza inkoho. Ivyo ngo biribonekeza mu makartier ari mu gisagara ca Kirundo. Izo mbonerakure ngo ziba zishigikiwe n'abapolisi hamwe n'abakozi bo mu biro vy'iperereza, nk'uko vyandikwa n'ico kinyamakuru. Abanyagihugu bagatekerwa n'ubwoba na cane cane kubera ibiheruka kuba hirya no hino mu gihugu, aho abantu batari bake barutse guhitanwa n'amagrenade yatewe n'abagizi ba nabi. Mu gisata c'ubutunzi naho dusoma mu kinyamakuru Jeune Afrique ko userukira Uburundi mw'ishirahamwe Trade Market East Africa, Christian Nibasumba, yamenyesheje kinyamakuru imigambi n'imigabo y'ico gisata. Yamenyesheje ko ari ishirahamwe rifasha inzego za leta n'iz'abikorera twabo mu ntumbero yo guteza imbere imigenderanire mu bihugu vy'akarere ka Afrika yo mu buseruko mu vyerekeye ubutunzi. Mu Burundi iryo shirahamwe ngo rifise amafaranga agera ku miliyaridi 1.1 z'amadolari ngo yo gufasha mu migambi y'iterambere. Ishirahamwe Trade Market East Africa uno munsi ngo rikorera mu bihugu 13 vya Afrika harimwo Burundi. Mu gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru, ikinyamakuru Iwacu candika ko abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bafise ubwoba yuko ibiciro vy'amata y'inka bigiye kuduga mu minsi iri imbere, aho itegeko ribuza aborozi kuragira kure izotangurira gushirwa mu ngiro. Abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura hamwe hamwe ngo baramaze kumenyeshwa ko ivyo biciro bizoca biduga mu mabutiki. Litiro ngo rishobora kuva ku mafaranga 1800 y'amarundi rikaja ku 2000. Eka n'aborozi bamwe bamwe ngo baramaze kumenyesha abo bahora bagurisha amata ko boba barisunganya ukundi kubera ico gikorwa batazokibandanya. Aha niho makuru yanditswe n'ibinyamakuru kwabateguriye agarukiye. Mwari kumwe na Jean-Marie Ndabashinze, mugira umunsi mwiza. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba. Arakenuye Jean-Marie Ndabashinze. Ni ngaha duciye dusozera no makuru. Mwakoze mwese mwadukurikiye. Josine Kaze nayabashikirije, ndabifurije kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu.
naho ubutaha.